Yes, inshuti bakunzi, mbere yuko turaba video zuko igiteramo ca Kigingi cyaraye kibaye mu gisagara ca Ottawa kugenekerezo rya 10 uku kwezi kwa 11 uko byagenze. Reka mbanze ndagusaba kutarakora subscribe, ukore subscribe kugira ngo komeze kubona ibiganiro tubashikiriza n'ama video tubashikiriza umunsi ku yundi. Usangize inshuti zawe wikugusika comment yawe kugira ngo dukomeze kubana neza. Reka tubanze turabe iyi video uko igiteramo cyagenze, hanyuma inyuma y'iyi video ndaza kugaruka kugira ngo dushobore kuyaga byinshi ibitandukanye nuko ibikogwa biriko biragenda, na cyane cyane ku baririmbyi canke kubakora ibikorwa mvabwenge bose b'abarundi bariko barakora ibitandukanye kugira ngo bashobore kwiteza imbere, na cyane cyane ndetse bashobore no kugira abo bateye intege canke abo benspira kugira ngo nabo bashobore gukora canke bace mu makanda yabo nabo inzira ishobore kugenda neza. Yes. Buja baba. Ottawa. Ko turitegura mu kanya gatoyi David. Ibintu bimeze neza cyane. Ngiye kuri stage mu kanya gatoyi urabona amateka ntiyagire umuntu azatimoshe. Ibintu muza mutoze ibyo bintu ndabigukunda. Allo. ariko nagenda tumenyeshe yuko turi kumwe n'abantu baryoshye cyane, abantu baba Ottawa. Oya. Mika. Wavyuseshe kuzindutse. Turi 6 heures. Yarize. Oya, uvashe. Oya, reka ntukupe. Ntukupe seno. Nawe ngo nikanyage byo bintu cyose. Abantu ba Ottawa bose bamubwiye ngo bisi.
cyane ushobora kuza mu mwanya muri muhanda ibyo ndahiyakanye ariko nagenda twinshi yuko turi kumwe n'abantu byinshi cyane abantu baba Ottawa nuko rero nkuko muhejeje kubibona uko niko show ya Ottawa yagenze nyuma yo gukora igiteramo ca mbere Edmonton agasubira agakora ikindi mu gisagara ca Montreal ni Mr Kigingi ariko arabikora neza cyane aho benshi bariko barabishima cyane kuko ariko arakomeza kwitwara neza ariko arakora ibidasanzwe kugira ngo ashobore gushika ku ndoto ziwe ndetse ashobore no kuryohera abarundi batandukanye ubona ko baba bamaze n'imisi bari mu mirimo itandukanye kuko abantu benshi baba mu bihugu byo hanze burya bararuha bikomeye kuko bakora cyane amasaha menshi ariko bakagira n'umwanya wo kurura ariko ntibaronke abashobora kubaruhura bava mu gihugu kimwe ndetse akaba bavuga ururimi rumwe kugira ngo bashobore guhuza byoroshe ni Kigingi rero asigaje gukora igiteramo kimwe nimba bitarahinduka bikaba byarahindutse ashobora kuzoca ahindukira agaruke imuhira muri igiteramo cyabaye rero mwabonye ukuntu Kigingi abantu bamwishimiye ukuntu abantu bakora ibikorwa byiwe ukuntu ndetse bakunda n'umuryango we weza yaho yashoboye gutelefona umugore wiwe ari kuri stage imbere y'abantu ndetse abantu birabaryohera cyane ni kamwe mu tuntu yashoboye gukora turagaragaza neza ko abanye neza n'umugore urugo rwiwe rumerewe neza dukomeza kumusabira kugira ngo Imana ikomeze kumuhezagira ivyo bikomeze kugenda neza ndetse nawe aho uri hose ndagusabira imigisha ku Mana kuko ari itanga nawe bishobore kugenda neza uyu munsi uko biri ejo bigende neza gusumba uko biri no munsi Imana iguhezagire cyane ariko kandi utarakora subscribe ndakwibutse uyikore kugira ngo uze urabona ibiganiro mu gihe tukibishirako uze uraronka ama video canke inkuru tuba twakoze ku mwanya hanyuma ndabasabe abantu munkurikirana mugerageze kumviriza ibiganiro mba ndabashikiriza kuko biba birimwo amakuru menshi ndetse nibyo wewe ushobora kuyiga bitandukanye ntabwo ari ngombwa ngo ndabayereka amasanamu ariko iciza nuko wumva ico umuntu ari karakubwira ukaraba amafoto arimwo ico avuga kugira ngo ushobore kwiga byinshi bitandukanye jewe nitwa Fulgence Mika iyi ni YouTube channel ya Fulgence Mika kora subscribe ngano tumenze kubana maze dukomeze gushigikirana nongera kubibutsa abantu mufise ivyo mukora mukeneye kumenyekanisha ibikorwa byanyu mu ndongero kugira ngo ndabafashe kwamamaza business zanyu zikomeze gushika kure zibonwe n'abatari bake abantu mufise impano mukeneye kugira ico mubwira isi cyane mukeneye kwerekana ubu impano zanyu canke ubushobozi bwanyu ibikorwa mvabwenge mukora business mukora canke ibindi byose imigambi mukora mu ndondere kugira ngo dushobore kuyaga byinshi bitandukanye mwakoze cyane Imana ibahezagire.